bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza kugira ngo dufatanye isengesho nawe. Haleluya. Ndifuza ko dusengana kandi isengesho nifuza ko ijambo nifuza ko dusengeramwo riri muri Zaburi ya 91. Haleluya. Zaburi ya 91 ni Zaburi nziza, ni Zaburi ivuga ku bantu baba bahorana n'Imana, baba mu bwiko bw'Imana ko bahiriwe. Haleluya. Ntibasana batabayo, ntibasabana n'abatanywana n'Imana. Reka rero tubanze tuyisome Zaburi hama cyo tuyisengeramo. Haravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari hehe, azokwama ari mu gitutu cyishobora byose. Ndabwira uhoraho nti urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya, izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo ni nkinzo, ni icuma cyo kwikingiriza. Tuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mwijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke nikiza kigendagenda mu mwijima, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikiranira iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa, ubone ingero y'abanyakibi. Wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, yisumba vyose wagize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, ntutsitare kwibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umukangara w'intambwe n'ikiyoka, kuko wayikunze ubutakiva, kuko yankunze ubutakivana. Nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize ndamuhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba, kandi nzomwereka agakiza kanje. Amen. Murumva ibanga ry'abantu baba mu bwigobeko. Haleluya. Ibanga ry'abantu bagira kanya bunyene n'Imana, baryamanye ibanga. Haleluya. Haleluya. Baryamanye ibanga rikomeye, kandi bafise isezerano ry'Imana, kandi iyo nayo twamenye kwitabesha. Iyo nayo twamenye kwitivuguruza kuco yavuze, twamenye kuri inyuma y'ijambo ryayo. Haleluya. Umva nguba mu bwigobeko. Mu bwigobeko ni hehe? Mu bwigobeko n'umuntu agenda akiherera wenyene. Haleluya. Atanu wundi bari kumwe, akagira umwanya wiwe wihariye n'Imana. Amen. Umve ngo ngene amerwa ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose. Haleluya. Ugira umwanya n'Imana, akagira ubushuti n'Imana, uyozokwama ari mu gitutu. Mu gitutu n'ahantu hatagira izuba, n'ahantu imvura ntishikayo, izuba ntirihashika, kuko ari mu gitutu. Bisigura ngo uba mu bwigobeko, ibyago naho bimuzako ntibimushikira. Haleluya. Mbega bivuga iryo jambo rivuga iki? Naho uba mu byago ntibishikira umutima wawe. Haleluya. Kuko urahishijwe, urahishijwe. Haleluya. Ngundabwira uhoraho nti urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Urumva ngo jewe Imana nayigeze ubuhungiro. Haleluya. Uhoraho uri ubuhungiro bwanje, uri igihome kinkingira. Haleluya. Urabona umuntu ateye nk'ibuye cyangwa agatera nk'icumu, uri inyuma y'igihome ntigishobora gupenetra ngo kirengane igihome, kuko ico gihome nico kikurinda. Haleluya. Ari buye bagutera kwita ku gihome rigasubira inyuma, ari ikintu cyose baguteye igisubira inyuma. Rero wewe wagize iki? Wagize ubuhungiro, wagize igihome. Imana yawe urayizigiye, urazi ko atakintu nakimwe cyo gukura mu biganza vyiwe, ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi. Haleluya. Umwasi bantu b'Imana adutega buri munsi.
umwasi adutega buri munsi, umwasi acura imigambi mibi ku buzima bwacu buri munsi, ariko Imana igenda igira iki, igenda itegura imitego y'umutezi. Haleluya. Nikiza ngo gihonya, haleluya, iyo kije kirakurengana kuko uri munsi y'iki, uri munsi y'igitutu, uri munsi y'igihome kigukingira, urarinzwe imbere n'inyuma, nta kibasha kugushikira. Wizokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Urumva uri munsi y'ivyubi. Murabona inkoko iyo agaca kaje ikidukoranya twose, haleluya, ikakitubundikira munsi ya mubu yayo, agaca ntikabona umuswi. Niko Imana igira. Iyo Satani ariko araturasa imyambi, Imana ikikinga ivyubi vyayo, haleluya, ikikinga ivyubi vyayo ikaturindiramo umwasi ntadushikire, haleluya. Suko umwasi ataduhiga buri munsi, buri munota, buri segonda Satani ari ku mpande zacu, ariko Imana nayo iraturinze cyane, haleluya. Ngo izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo, ukuri kwayo ni nkinzo n'icuma cyo kwikingiriza. Urumva ukuri kwayo, kuri ni jambo ry'Imana, niko kuturinda, riratuzigama, haleluya. Ngo ntuzotindishwa n'igiteye ubwoba mwijoro canke n'umwami urashwe ku muranga. Urumva ibintu biza biteye ubwoba, ibitavutu, wamaze kumenya neza kwibera mu bwigobeko, yamafise ijambo ry'ihumure buri munsi, haleluya. Nta na kimwe gishobora kumutera ubwoba, haba mwijoro, haba ku murango, haba ibihuhusi bimeze gute, aba yumva ati ndafise uwumproteje, haleluya. Ngo ntuzotishije na giteye ubwoba mwijoro canke n'umwami ku murango, canke nikiza kigendagenda mu mwijima, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Ibiteye ubwoba ntacyo bizokugira, ntibizokunyiganyiza kuko uzi neza kuko urinze ari hejuru ya byose, atakintu na kimwe uvyumve adashoboye, byose arabishoboye, haleluya. Ngo abantu 1000 bazohindikiranira iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko bizogushika. Urumva umuntu arinzwe ntasa n'utarinzwe. Umuntu atarinzwe urumva akantu kose karamuhitana. Ngo abantu bazogenda bahindikiranira iruhande yawe, wewe abamarayika, umva ingabo zo mwijuru zikurinde, batangara ati mbe ujya wewe kwaguma hagaze, kwaguma nezerewe, kwaguma afise amahoro, bigenda gute? Ibihe turimo we ntibimushikako, ingorane ari mu kwatumenya ntizimunyiganyiza. Oho, ararinzwe, haleluya, arapfumbaswe, ntasa nawe, haleluya. Ngo uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Abanyakibi bazohindukiranira iruhande yawe, abanyakibi bafite iherezo ribi, ariko umugororotsi afite iherezo ryiza. Umugororotsi ararindwa, umugororotsi aratabaga, umugororotsi ahamagarira ijuru rikitaba, haleluya, ntasa n'utayizeye. Ngo wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, yisumba byose wagize uburuhukiro. Urazi neza ko amahoro yawe nta handi uyaziga ku mwami, uburuhukiro nta handi ubuziga ku mwami. Ikintu cyose uzi ko kiva mu maboko y'uhoraho, rero niwe wahisemo umugira ubuhungiro bwawe. Urahiriwe wewe wagize ubuhungiro bwawe, uyu mwami ntazogutererana, haleluya. Nta kibi kizogira icyo kikugira, kandi nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Wabyumvise? Uba mu bwigobeko, ubana n'Imana, nta cyago kizokwegera ihema ryiwe, kuko arinzwe cyane. Umwami Imana amwitwararitse gusumba uko yobimenya, haleluya. Ngo kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Abamarayika mwumvise batugendanira buri munsi, bantu b'Imana, haleluya. Umwasi byagaragaza byose ni sans effet, amakaya lobo saya, kuko turinzwe cyane, haleluya. Aba yaratumize bunguri basha, abahe byacu yaravyononye, twaramaramaye, ariko tuguma tubona ibyiza ku bindi, tuguma turengana ku munsi, nawe akazazana ingene urenganya, amen. Ngo bazokuramira mu maboko yabo, ntutsitare kwibuye, azokandagira
uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umukangara w'intambwe n'ikiyoka. Urumva Satani uzomusiribanga, abakozi biwe uzobasuzugura, byose bazokwama babona muzowabanaho. Haleluya. Bahari babona usimbuka, babona urengana, babone byose bigenda neza, babona Imana igenda ikuraho kimwe ku kindi, kuko wibera he? Wibera mu bwigobeko. Haleluya. Umva bazogenda batangara ku munsi ku munsi. Haleluya. ngo kuko yankunze utakivana nico gitima nzomukiza, nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Urumva kubera wabaje izina ry'Imana, ukagira Imana ya mbere, nayo izokugira, izokuduza, haleluya. Bantu b'Imana, nta muntu akorera Imana azomaramara. Jambo ry'Imana riravuga ngo nta mabi yapfukamiye azokwigera kogwa n'isoni, kandi ngo nta n'uwankoreye azokwigera yikorera amaboko. Haleluya. Azonyamaza nanjye ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa, ndamukize, ndamuhe icubahiro. Urumvise? Uri kurasenga izotega amatwi yumvirize. Umusavyikazi wanje ariko arasenga, umusavyi wanje ariko arasenga, hama nayo igira iki? Igukiza amarushwa yawe, igukiza amagorwa yawe, ivyago bigukira imbere, kuko wayimenye. Haleluya. Ukamenya guhitamwo neza. Amen. Nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Urumva? Uba mu bwigobeko bwisumba byose ntakenyuka, ahazwa kuramba, kuko niwe mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi bahazwa kuramba. Rero umuntu w'Imana, nagira ndakubwire ngo ndagutera intege, nzokwama ndabivuga. Gira umwete wo kurondera Imana, gira umwete wo gukunda Imana, gira umwete wo gukorera Imana, tizokumara amazi. Mana datarugira byose uri mu ijuru, ndagushima kandi ndaguhimbaza Papa, ndagushima kandi ndaguhimbaza Muremyi w'ijuru n'isi. Uri Imana yacu, urubumbiro bwacu, umukiza wacu, umutabazi wacu. Mwami Imana arahiriwe wamenye guhitamwo neza, akamenya kwibera mu bwigobeko bwawe, akakurondera ku murango no mu ijuru. Kuko wirahiye kutazokwigera umutetereza, wirahiye kutazogera umuterera, wirahiye kutazokwemera mukunzi mwiza ko Satana mwitamba ku muvyimba. Kuko uri Imana itabesha, uri Imana igira neza, uri Imana ikunda abayikunda, ko arayivuze mukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka barakubona. Mana ndasengera abana b'Imana ngo ngire umwete wo kuronderana ishaka, kuko Mwami Imana nta na rimwe wirengagiza abakwambaza n'abagutabaza, nta na rimwe uzorekera mu maboko y'umugwaniza abana bawe. Warirahiye mukunzi mwiza kuzohagurutsa ingabo nyinshi ku bwacu zigahona, kugira ngo ingabo nyinshi ku bwacu kugira ngo ziturinde umwasi ahunge kandi ahone ubutakigaruka. N'izina ryawe gera Yesu Kristo umwana w'Imana. Mbega ubwo rukundo, mbega izo mbabazi, mbega ubwo buntu. Uragaheza gikuru umuvyeyi mwiza dukunda, uragaheza gikuru umuvyeyi mwiza twitaho. Ndasengera Mwami Imana bari bacitse intege muri kano kanya batakibasha gusenga, ndasenze ngo inyota yo gusenga no kurondera Imana igwire muri bo, kuko nta handi tuziga ubutabazi, nta handi tuziga ubuhungiro. Haleluya. Ko warivugiye Mwami Imana ko umwase niyahagaruka kutugwanya, nawe uzomanura ingabo zawe Mwami Imana kudutabara no kuturinda mu maja no mu maza, ko atakiza gihonya kizokwigera cegera amahema yacu, kuko ubu twibera munsi ya mubi ya mukunzi mwiza, ko niho twaronse ubuhungiro. Niwe gihome kidukingira, ni wewe buhungiro bwacu, niwe mahoro yacu, niwe byirato byacu bidakoze isoni, ni wewe wenyene mukunzi. Nico gituma senga n'ubu mwanya Mwami Imana sengera n'urubyaro rwo mu nda zacu mukunzi mwiza, ngo baramire baramye kwa kuboko kwawe kw'iburyo Mwami. Kandi gisumbirije byose ndasenze ngo umuco wawe ubarasire, bakugwe mu mwiza bagenderamo, ariko bamurikigwe n'umuco wawe w'Imana we. Ndasenga sengera Mwami Imana n'abagabo bacu nabo nyene ngo bagenderere kandi ubahumure, ubiyereke imigozi baboshe. Ndatagagura mu izina rya Kristo Yesu, kibagane kibagwanya cyose Mwami, cyose ndagikuraho mu izina ryawe gera Yesu Kristo Mwami wanje. Ndasenze rero ngo umuco wawe ubarasire umwiza wose uhunge, kuko umuco wawe ahugeze umwiza uribwiriza ugahunga, kandi uwo wihishuriye Mwami Imana arakubona kandi akakumenya. Ndasenze mukunzi mwiza ngo wihishurire abacu batarakumenya, kugira ngo bakugwe muri uyu mwiza, bamenye ko atahandi hari ubuhungiro, nta handi hari amahoro, nta handi hari umunezero, nta handi hari agakiza, nta handi hari umugisha. Umugisha ubi wawe muvyeyi mwiza. Rero ndakwizeye Mana, ndabizi neza kutigera uhemukira abagukunda n'abakurondera. Oya Mwami, we nturi umuntu ngo ubeshe, we nturi umuntu ngo wivuguruze kuco wavuze. Ibyo uvuze urabikora kandi ukabishitsa, kandi umutima w'urukundo rwawe n'umwete wawe niwushitse ibyo wavuze n'ibyo wasezeraniye abana bawe. Mana mvuge kindeke kiga wa Mana we, uri gitangaza, uri umwizigirwa, uri umunyabuntu. Arahiriwe uwakwiboheye, ko arahiriwe Mwami Imana wahohejeje umutima wawe, wahohesha ku wawe, uwo ntazokwigera maramara na rimwe. Haleluya.
haleluya. Mbega urukundo rw'Imana, mbega imbabazi z'Imana zogereranywa n'iki? Nta na kimwe kihari kingana n'urukundo rwawe, nta na kimwe kingana n'imbabazi zawe. Umuririmbyi niwe yayivuze neza ngo urukundo rw'Imana ntiruserangurika, rusumba ukwezi rugasumba n'izuba, kandi n'ikuzimu rugerayo. Haleluya. Twabonye rukora ibitangaza bitangaza abantu. Lazaro yari amaze iminsi ine, mumva abantu bavuga ngo karabaye, ngo ntakizuka ko yari amaze iminsi ine yanutse, ariko imbere yawe nta kintu na kimwe kidashoboka, nta cyanutse kibaho, byose ubiha ubuzima bikaba uko. Niwe ni wenyine buzima, ni wenyine amahoro, ni wenyine amagara meza, ni wenyine umunezero, ni wenyine umugisha wose. Mana, waravuze ijambo rimwe arazuka. N'ubu Mwami Mana, ndasenze n'ibyacu bisa n'ibyanutse, ndabizi neza ko uvuze ijambo rimwe byose bigenda neza, ko tuzi neza kuri umukunzi wacu kandi ukaba n'umutabazi wacu. Mana, ndagushimiye, Mana, ndakuninahaje, icubahiro cyose gikomeze kuba icawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Amen, amen.